hello my people, bantu banje mumeze neza. Ego uni wa mwanya kwikena ca kiganiro a lot of success aho twama tugikwirekiranira kuri Burundi Kingdom TV, c'est la TV qui fait des bonnes émissions. Uwama kibashikiriza nta wundi ni Ezekiel Worshiper. Rero ubu numwanya mwiza aho twatumiye umutumire adasanzwe yaje ava muri Nord kumbure aje kutuganira vyinshi kandi vy'ubwiza. Rero tumanze tumuhe ikaze atwibwire ndetse atubwira aho yaje ava n'ivyo akora. Kaze mutumire. Amahoro neza. Ego na mahoro. Kwizina banyita Irirura Jehova Jire. Hanyuma nkaba nsanzwe mba mu bwiza. Ku barabara rya mbere ndi umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi muri gisata ca Sciences de l'ingénieur aménagement et urbanisme mu mwaka wa gatatu. Ego hanyuma ibindi nkora nsanzwe ndi umuntu sanzwe nyene yikorera twiwe nyene. Sinzi ko nava mvuga ko mu commerçant canke mudandaza n'ivyo murakoze. Ego murakoze Jovanisme aho kumbure mujuga mutuyagire numwe mwumvise ko atuyagiye atubwira ati no munyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi. Rero uyu munsi twavuze ko tugomba kubayagira kumbure no munyeshuri ariko asanzwe afise utundi akora mu buzima bwa misi yose. Rero uno munsi tugomba twige ubuzima bw'abanyeshure mu gihe umuntu ari ku ntebe y'ishure canke yamaze gusohoka ku ntebe y'ishure. Kumbure aho mubaye murabibona nuko vyifashe murabibona. Ego Jovanisme mwatubariye muti muri abanyeshuri mwiga kuri kaminuza y'u Burundi. Mbega abanyeshure uno munsi tuvuze duti ubuzima bwa misi yose, mbega tubona bitwara gute ku kijanye n'ubuzima bwa misi yose iyo bari ku ntebe y'ishuri? Mu Burundi umunyeshure ni ikintu, kuba umunyeshure ni ikintu kigoye kubera ko bisaba uburyo bwinshi kandi usanga umunyeshuri atafise akura, afise abantu bamufasha, swate abavyeyi canke abandi bantu bategeza kuba bamufasha kugira ngo ashobore kwiga. Usanga rero umunyeshuri bigoye cyane kugira ngo ashobore kubaho kubera ko amahera baguha canke uburyo baguha ntacyo bishobora kukumarira ko nta muntu numwe ashobora guhikiye no gisatisfeza canke cyuzura umutima wawe gishobora kureponda ku mabezo yawe yose ubufise mu buzima bwawe. Usanga abanyeshuri rero bibagora kubaho. Ego abanyeshuri bagora kubaho, ariko uno munsi nagomba duse n'abafashanya ku kijanye nuko hari abanyeshuri benshi cyane iyo bari ku ntebe y'ishure bakamara kurangiza amashure yabo ucusanga bagiye kuryama imuhira, usanga atakintu na kimwe ashoboye gukora. Na cyane cyane kenshi nure garçon tugomba kubona yuko umwana w'umusore umuhungu agomba kuba ari umwe mu bagomba gutegura kazoza. Mbega ni ikigo ushobora kuvuga iyo umunyeshuri avuye ku ntebe y'ishure canke ku ishuri ni gute yagomba kurondera ubuzima? Sinshobora kuvuga umunyeshuri avuye ku ishure, no kuvuga utegeza kubanza gutangurira kumenya kwanza ukiri ku ishure ufite ivyumviro nyabaki, wiyumvira iki bivanye naho wakuriye, bivanye niyo ushaka gushika, peu importe aho wakuriye, kubera ko ikintu gihambaye ne nshaka gushika hehe. Umuhungu wese cyangwa umusore wese amaze kugera mu bugero ariyumvira, jewe muri kazoza kanje ngomba kuba ku rugo cyangwa se ngomba kuba ku rugo, ngomba kuva mwiki, ngomba kuzosaza abantu bavuga ko ndi iki cyangwa kuzosaza mbayeho gutya. Ico rero nico ni cyumviro uhera kuyumvira ukiri umunyeshuri, ukiri umu adolescent cyangwa ukugenda ukura gatoye ukavuga ati ngomba kubiki. Muri ico gihe rero ico ugomba kuba nico ufatirako kugira ngo utegure kazoza kawe ukiri ku ishure. Hanyuma umaze gusohoka ku ishure ukavuga ati okay, nisunze kimwe nshaka kuba nokora gute kugira ngo ndagishikire. Ivyo ushaka gukora ntubikora uhejeje ishure, ahubwo ubikora ukiri ku ishure. Birashoboka ntibikorohere gukora uri ku ishure mugabo bikabiri mu mutwe mu vyumviro nshaka gukora iki, uburyo bwo nkundira noronka iki, akanya kuboneka nokora iki. Kumsa rero ugasanga hano abantu usanga bafite imigambi miremire cyane, ukavuga ati muri iyo migambi miremire ngomba kuzoba nk'umugwiza tunga canke kuzoba ntanga ibitoro hano mu Burundi canke ibindi bitandukanye. Imbere yo kugira gushika kuri ivyo vyumviro bikomeye cyane hariho ama etape. Hariho aho ugenda ucyo uvuga uti kugira ngo nshikire ku mutahe w'ibihumbi 100 nzoba mfise natanga ibintu by'ibihumbi 10.
ego murakoze kumbure mwatubwiye ko muri kuri kaminuza y'u Burundi kandi mukaba musanzwe mufise n'utundi dukogwa mu bangikanya uyu munsi haro benshi ashobora kwanka kuja kurondera udukogwa dutandukanye bakavuga ngo barashari ku ntebe y'ishure mbega biremero yuko iyo umuntu ari ku ntebe y'ishure ashobora gufadikanya n'utundi dukogwa mu buzima bwa misi yose hama akabandanya rya shure giwe bikagenda neza kuri birashoboka muga biragoye mugabo birashoboka ego sinzi umuntu wese bafise ukuntu ategura akazoza kiwe canke ko yobikora urashobora gukora uhejeje ishure cyangwa ugatangura gukora ukiri ku ishure bivana nuko uba wumva umutima ukurongoye ngaje ndiko ndaraba situation y'u Burundi mu byiyumviro byanje canke hamo navi umuntu yotangura akiri ku ishure bimushobokeye ego kumbure twibaza yuko nibaza yuko mu gihe umuntu yaba akiri ku ntebe y'ishure ivyo agomba kuzokora narangiza y'amashuri ntabwo bizogenda kugaragara ari uko yarangije iki ishuri ahubwo plan umuntu azigira kare hama zikabandanya zikura bukebuke nubwo kenshi uzurabe iyo turaba mu ma histoire abagiye bakora byinshi bikomeye kandi bigashima twagiye dusanga yuko muri bagiye bakora bijya bikogwa uzosanga ngo akiri umwana kumbure n'umushakashatsi ubushakashatsi ntabwo yabitangiye kuri ku ntebe y'ishuri ahubwo ubushakashatsi yabutanguye akiri umwana muto ukuntu yaterateranya utuntu ugasanga ageze ku yindi ntambwe ego mwatubwiye muti muri kuri kaminuza y'u Burundi kumbure ndetse murahura n'ivyigwa ndetse n'intambamyizi na ziriya mu gihe haba gufatirwa no kundi mbega mwebwe igihe mutanguye ibikorwa vyanyu mukono musi vyo kwigiragiza biraborohera oya ntabwo byoroshe nkuko kwiga bitoroshe gufungura bitoroshe kurondera amahera ntivyoroshe cyo kimwe n'ibindi byose umuntu yokora gusenga nta kintu kimwe kuri no si dukora coroshe cigira coroha mugabo umwe kirashobora kuba kimworohera igikorwa kimwe uwundi akorerwa n'ikindi par exemple ha umunyeshuri agiye kwiga adasaba umwanya muremure kugira ngo aboroke canke ategura ivyigwa vyiwe ha n'uwundi nanje ndimwo bimusaba umwanya muremure gusubirayo kandi gasubirayo gasanga mugiye muri etide umwe ahejeje ikayimwe we nawe uracyari ku rupapuro rwa mbere nico kimwe rero n'ubundi buzima busanzwe nta kiro kimwe kigera coro ego na nkawe nk'umwe ariko asa n'ukangurira bamwe kumbura bakiri ku ntebe y'ishure hari nabandi bamaze kuva ku ntebe rero no munsi nkawe n'igicyo buri kurakangurira cane bamwe bari ku ntebe y'ishure atakiyo na kimwe muri bo bumva boshobora gukora uno munsi mpaka barindire ngo ryashure canke babandi bahejeje ryashure harabari muhira usanga bavuga bati twebwe twarize mu gihe tutaronse akazi gahwanye n'ivyo twize twebwe ntidushobora gukora n'igikisho kubabwira mu no mwanya impanuro noha abantu bose yaba umuntu afise tara igaragara canke adafise tara igaragara nanje ndimo abantu usanga bafise ubushakashatsi baronderamwe amahera kuva mu bwana n'umufundi bafise utunabrikora abantu bose bakagenda bavuga ati wewe uzovamwe ikintu arabona kazoza hero nabandi gushika ku myaka 19 20 aba yumva ati none jewe nshoboye iki atakibona neza ati hamwe batampaye akazi k'ivyo nigiye simbona ikindi kintu nashobora yaba ufise icyo abona yokora yaba udafise icyo abona yokora bose nibaje kwikoko baronde icyo bakora mvuze uko mengo biragoye gatoya mugabo ikintu kiri clair cyangwa icoroshe urafata kanyo kiyumvira kuko après tout ntushobora kumara imyaka 100 cyangwa imyaka 50 bamuhira tegezo nawe kuva mu ikintu tegezo kwerekana icyo ushoboye kuri nosi icyo wabereyeho wiyumvire rero uvuga uti jewe nshoboye iki wumva atakiriho subire kandi wiyumvire ufata kanya wiyumvire kandi ubonye abantu bagukengera nacu maze subira kandi wiyumvire muri wewe je kintu nemera nuko muri potentiel muntu wese kuri nosi arafise potentiel ikintu ashoboye potentiel iri muri we ishobora gutuma abaho imana yamuremanye bwa mbere niyumvira ati ba Bill Gates canke abandi bantu bo baratomboye kubera ko batomboye bakavuka internet itaraza bakayikreya mugabo kugeza no mwanya ndiyumvira ko naho bafite ivyo bakreye umengo ibintu byose ku isi yaramaze kurangira aracyari ibindi jewe nshobora gukora wowe ugakora n'uwundi mwana ashobora kubavuka mu cendajuru canke ikarusi canke hantu yitwa ko ari kure yubona kumengo ntacyo yovamwo ugasanga arakoze ashoboye kuba umumiliyarderi ashoboye kuba umumiliyoneri cyangwa akaba umuntu umukinyi akomeye cyane ngaha twese tugenda tuvuga
ego murakoze cyane hama irijwi muko murumva ni Ezekiel worshiper ndetse n'umuzi twe twatumiye umutumire adasanzwe kumbure ariko aza tuyagira byinshi kandi by'ubwiza uno musi wako turavugana namwe bajene we mujene uri muhira we mujene uri kwishuri aratubwiye ngo mu buto bwacu canke igihe cyose umuntu araba mu buto aragira ubuto usanga hari ibintu ashobora kuba bikora nous sommes des jeunes 30 kivuze ngo iyo ngabire yawe ugomba gutangura kuyikoresha ubwo nyene ukiri muto kugira ngo ugira ico wishikanye ikiganiro Road to the Success kivuze ngo ikiganiro twama dukurikirana kuri Burundi Kingdom TV c'est la TV qui fait des bonnes émissions hama mutumiro wacu turagushimiye ego murakoze cyane ego hama areka mugire ico mutubwire ryo kora dukurikirana kugira ngo ejo aho butaha kumbure tuzongera tubahe ikaze mpama mutwitabe murakoze cyane akajambo nagomba guhereza ko nakugushima mbere gushimira Imana sawa yo yatanze uburyo bwa ngo ibyiza nk'ibishike mu Burundi anigiye muri no studio ndavuga ati by'ukuri yesagira neza kuba mwemera canke sinzi uko kuntu umuntu wese yobivuga hasa neza hararyoshe cyane ibintu ni sawa uri kurahacatingira uri kuri WhatsApp Facebook nandi ngo hagumukarara kindi kintu nagomba gushima ni umwete mugira wo kuganiriza abajene nkatwe kugira ngo jewe ivyumviro mfise cyangwa undi wese afite ivyumviro ashobwe kubipartager n'abandi cyangwa kubisangiza n'abandi kugira ngo abishobwe gufasha kubera ko muri no buzima tadukeneye ivyumviro by'abandi abatwitangiye abo turi kumwe n'abari nyuma yacu ego murakoze Giovanni ubu mukeneye ino saha uyu mwanya agomba kumusanga hehe no kuvuga jewe unkeneye amse amadresse atatu unsangako adresse ya mbere ni muhira Bwiza urahavuga bahamenya ko uri kurikirana no kuvuga mba mu Bwiza ku barora rya mbere hanyuma nimero 35 ikiyo adresse ya kabiri woshobora kunsanga ko nsanzwe ndandaza ama telefone kuri Bata no kuvuga kuri Bata galerie ideal ikibanza cha asset aho urashobora kuhansanga ahandi hantu ha gatatu muri no mwanya ushobora kunsanga ni kuri kaminuza y'u Burundi exactement campus Kiriri ego aho hose urashobora kuhansanga umbuze hamwe mba ndahandi umbuze hamwe mba ndahandi merci beaucoup yari Giovanni umva yuko yiga muri kaminuza y'u Burundi ariko n'umukoneseri umukeneye ugomba telefone imeze neza kandi nibaze yuko n'umwana mwiza ntabwo ari nk'ababandi agwa telefone y'umutse kandi y'umuti rero merci beaucoup yari Ezekiel worshiper mu bihinga bwa none turabona sinzi bienvenue ariko aradukorera ivy'umuti ivy'amateka ja bless naho utaha murakoze cyane merci